Mahoro muraho murakomeye ndagusavye gatonya umpe akanya gatonya kubera iyi video ni video ngomba nawe uko ushobora kurungikira umugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ibi bintu bitanu ngiye kuvuga ko mwaka kanya. Ivyo ngiye kuvuga ko ino munsi ni uburyo butanu kuba umwizigirwa wa bose mu buzima bwawe. Rero ntabatebeje hinge dutangure ku cambere, hanyuma ntiwibagire kugira subscribe, like, comment kubera ibi bintu ni vya twese. Dutangure. Okay, so icambere ni gossip. Gossip naho ni kuvuga ngo ati umuntu asuma urusaku. Ico ni ikintu kimwe ukwiye kukwirikiza ugomba kuba umwizigirwa wa bose, kubera urusaku ni gone rutuma abantu badashobora kukubwira ikintu, badashobora kwizera kubera bamenya ugenda uravuga. Rero ibitakuraba urabahe hasi. Cambere nico kuvuga ibitakuraba, gusuma urusaku. Rero ntugasuma urusaku nyamba ugomba kuba umwizigirwa wa bose. Ntibagiye uzoza uravuga make ku bintu bitakuraba. Burya umuntu avuga amajambo menshi usanga yihenze ku bintu vyo arivyo vyose. Rero vuga make umenye cane cane wumvirize hanyuma wishure. Ica kabiri ni kugumya indangano. Burya iyo umuntu agumije indangano bituma n'abantu bamwizera kuruta. Rero umuntu akubwiye ngo ati ino munsi duze guhurira aha n'aha ukabishica, bituma n'ubundi munsi ashobora kukubwira mushobora guhurira ahantu, aho bituma akeneye ikintu amenya kufise indangano y'ukuri ashubira kuzoza arakubaza. Rero mu iterambere ry'umuntu, umuntu agumya indangano, kwa jambo karagoye kuvuga, umuntu agumya indangano biramufasha gutera imbere mu buzima bwiwe. Nawe wa muntu ugomba kuba umwizigirwa bigomberwa gutangurira kwako kantu kugumya indangano. Wemeye ikintu ugikurikize kandi ugikorere ku masaha, ugikorere ku mutima, ugikorere aho umuntu acifuriza, kubera indangano ni ryone riranga uwuriwe. Ngo yewe mwabahera yewe mwabahera mamwe uje ndazi kuvuza ingoma mugari ntavyo nzi kweresha imbesha. Iki ni ca gatatu. Ica gatatu ni kubonerana, transparent. Umuntu mushobora kumvikana, umuntu avugisha ukuri kandi atihisha. Urumva turiko turayaga ndakubwiza ukuri ntarakimwe nshobora kugihisha. Rero mvuze ngo ati turafitiyana imigambi, aho turi hamwe mu rugendo kanaka. Rero bigomberwa kuba umuntu ubonerana. Mushobora kuvugana ibintu utarinze kuguma wihishahisha biki nibiki, hubwo vuga ivyo bintu vyose mwese mutahure urugendo muri kumwe, aho mutahure ntihagire umuntu agenda aragira amazazana avuga ngo ati ngo burya naho ujya muntu turi kumwe urumva hari ibintu bimwe ariko aravuga jewe ntatahura ariko arambesha biki nibiki. Rero bigomberwa ube umuntu abonerana, kubera birafasha mugenda muyaga muvugisha ukuri. Rero ugomba kuba umuntu w'umwizigirwa bigomberwa uvuge ubonerana, uvuge utihishije, uvuge ukuri, uvuge ikintu cyo cyose umuntu kugira ntazokwikeke, abagire azoza aragira amazizane avuga ngo ati burya arambesha avuga ukuntu navuga ukuri. Rero umuntu yoroshe kuvuga, yoroshe gutanga, yoroshe kwakira, hamwe nyene ibintu babibona muri wewe nkuko bivuga nkuko bisohoye, ntagira amazizane yo kuvuga ngo ati burya muntu arambesha. Ico ni ca gatatu. Ugomba kuba umuntu w'umwizigirwa nubonerane. Vugisha ukuri, ntibakwikenga kw'amakenga, ntibagira amazizana ngo ati nguri kuri ababesha, hubwo ico ari cyo cyose kiyage ugisohore neza nkuko ari iwawe, kandi nkuko uri kurakibwira umuntu wiravye nko mu cirore. Burya biragoye kwihisha ikintu nkuko ndiko ndiraba muri iyi video, ndibona vyose nta na kimwe kondi ni kone na hariya ndabibona. Rero nawe ube umuntu abonerana. Ica kane ni kuvuga ngo ati kuba umuntu ashobora kwizera iyo agukeneye. Urumva ndagukeneye ngo ati ingo ngaha naha tugenda uba uri hafi, uba uronka umwanya tugakora ivyo bintu.
rero kuba umuntu akajambo ndakarondeye mu kirundi ndakaburana akajambo kavuga reliable, umuntu umukeneye ushobora kumuronka, umuntu umugomba kikintu aho ugomba kumubaza ikintu ushobora kumuronka kwinyishu, kubera n'umuntu yama ari hafi ngani umukeneye ushobora kumuronka, umuntu umukeneye umuronka umwanya wari wose ibihe byari byo byose. Iyo ntuzenya rimeze nabi ngari nta ngorane. Wewe ugomba kuba umwizigirwa ni umuntu ashobora kuba hafi y'undi muntu, ashobora kuba umuntu akenewe, umuntu afise umwanya mu bihe bigoye bitagoye, kubera niwe mwizigirwa ukeneye hafi yawe. Aka naga gatanu kandi akaba ari kone ka nyuma. Twese turakazi nakantu katagoye mugani kananira benshi. Ako nako nagake kuvugisha ukuri. Burya umwizigirwa n'umuntu atabesha, n'umuntu yama yavuze ukuri umwanya wari wose ibihe byari byo byose, ugasanga ibintu biri mu maraso yiwe, urumva ni personality yiwe. Rero ugomba kuba umwizigirwa wa bose, ico kintu ntigishobora gucika. Na hari ca gatanu ni cambere, ube umuntu avugisha ukuri ibihe byari byo byose, kubera ntugomba gutera imbere hanyuma ukagomba kuvuga ububeshi. Rero imbere ya byose umenye kuvuga ukuri, umenye kuvuga ukuri kutahura benshi kandi kwizegwa na benshi. Urabona sindatevye iyi video uza kuba ntonya, kandi ntubagire kugira subscribe akana ka bonus akanyuma ni kuvuga ngo ati wemere amakosa. Burya abantu benshi ntibemera amakosa, najewe ndimo mugani jewe ndiko ndiga ibi bintu bitanu, ubu buryo butanu nawe ndagomba kubwiga kandi ubwirireko. Uburyo butanu kandi ntugoye. Reka aka kantu kanyuma na ka bonus kuvuga ngo ati ikintu cyari cyo cyose nyambara amakosa wakoze ucemere. Ego hari usanga bigoye mugani biruta ni kwanka ikintu kandi wagikoseje ko uri kuribesha kandi ukabesha n'uwundi muntu, aho wokwemeye amakosa hanyuma ubuzima bukabandanya. Burya umuntu abesha ajya bigoye. Rero wowe ugomba kujya ivyoroshe kandi ukabuzi ubu buryo butanu bwo kugira umuntu agira ukwizigirwa kwa bose. Urumva ni kuvugisha ukuri imbere ya byose. Rero ugashira imbere ntugashira inyuma, ukuri kwama ari ukuri. Ego urihenze urakoze amakosa mugani uvyemeye ko ari amakosa, urumva uracancelinze ivyo bintu, urabivanyeho, urabifutse, uravyemeye, urabifutse, usubiye bushasha. Rero twese tugomba kuba bushasha. Rero twemera amakosa hanyuma ubuzima bubandanye. Burya nta muntu atakosa ku isi, urumva n'abadutanguriye barakosheje. Rero karako aka video nako nyamba wagakunze wandike hasi ico ndibagiye, wewe ico woshobora gushirako kubu buryo butanu, hanyuma tukiyagire hasi kandi wibagire kukarungikira mugenzi wawe, hanyuma tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.